Warubizi. Kaze mu kiganiro Warubizi abakunzi umuryango munini abantu badukurikiranye ndabakiriye murazi yuko nabandi babwiye ko ndabagumbiriye nagira nshimira abantu bose badukurikirana umuryango munini uri kuriyongera abantu bashasha bariko baraza biyongera abantu basharinga link ya Warubizi abantu badukurikirana Afrika, Canada, Europe nukuri ndabashimiye Amerika nukuri Imana ibahezagire nagira n'umunsi ndabaha ikaze mu kiganiro cuno munsi ni ikiganiro kiri special nama nababwiye yuko mba nagiriwe ibakwe rikomeye nuko ndashima Imana imisi yose iyo nje kuri kamera za Warubizi ariko n'umunsi nashaka dutangure dusangira ijambo riri muri Abikorinto ba mbere igice c'10 umurongo wa 24 havuga ngo ntihagire umuntu ababara ivyiwe ariko ababare ivya mugenzi we. Imana ishimwe cyane numva n'umusari iryo jambo nshaka kubasangiza muri Warubizi rivuga ati ntihagire umuntu ababara ivyiwe ubabare ivya mugenzi wawe. Kenshi hari igihe nk'ubu unye turi nko muri groupe y'abantu bagafata ifoto bafashe ifoto mbega iyo foto iravye utangura kuraba ande kenshi umwana w'umuntu atangura kwiraba araba ati mbega nasagute umushatsi wanje wasagute ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ati nitwirabe twebwe ahubwo turabe bagenzi bacu mbega bagenzi bacu bamerewe gute bariko baca mu biki mbega ni gute no faca mugenzi wanje. Numva rero n'umunsi ari ryo jambo no basangiza ntiwirabe wewe ahubwo urabe mugenzi wawe umufashe umubaze umukunde Mani bahezagire iryo nijo jambo nashaka kubasangiza n'umunsi muri Warubizi. Rero n'umunsi nagiriwe ibakwe Warubizi rigiye n'umunsi turatazira murabizi yuko murantumira abaririmbyi rimwe na rimwe so n'umunsi numvise umenga twotazira Imana tuyihicubahiro sinzi umuntu yavuze ngo gutazira ngo ni gusenga kabiri apana rimwe kabiri. Rero n'umunsi nagiriwe ibakwe ariko avant yuko ndabereka abatumire buno munsi hari abo musanzwe muzi ariko n'umusinagiriwe ibakwe ryo kwakirana n'umuntu mushasha muri worship. Rero nashaka ndabaha umwanya abantu bashasha nukuri mu sharing link mugire subscribe you share you like hariho notification bell nukuri uga clicking kugira umwanya wose haje ikiganiro ca Warubizi ushobore kubona ikiganiro. Rero ndabaha yo mwanya muce muza tubane Imana ibahezagire. Warubizi Bakunzi ba Warubizi ndibaza yuko mubona abashitsi bacu nagira ndabakire kazi mumeze neza ko mukanye nidukanye turashusha ndashaka mutangure mwidondora ndazi ko hariho bamwe bazi bamwe muri mwebwe ariko nashaka mutangure mwidondora hama tubone gutangura ikiganiro cacu. Yego murakoze cyane ndabaramukije ndamusa n'abakunzi ba Warubizi ku mazina nitwa Christian Nduwimana nkaba nkorera ibikorwa by'Imana mu ishengero rya Cross Life Center nkaba nyoboye igisata c'abaririmbyi ndabashimira cyane ko tumire. Thank you. Nanje akazina kanje nitwa Kaze Clark ndabaramukije cyane mwese mudukurikira abakunzi ba Warubizi eko nanje ndumwe mu bayobozi b'umugwi urongora amatazirano mu rusengero rwa CLC ego mwakoze cyane kudutumira turabashimiye. Thank you. Nanje nitwa Benis Manzi nkaba ndi umuririmbyi muri CLC Christ Life Center murakoze kutumire kandi ndabaramukije mwese abakunzi ba Warubizi. You're welcome. Mrs. Yo dutanguye kiganiro Warubizi twamadusenga ntabari twebwe ariko abari Imana mwe muyera turongore. Rero nashaka
umwe muri mwebwe atangure adusengera hama tubone gutangura dutazira. Karibu. Reka dusenge. Mana turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye kuri Imana ituzigama kandi dukunda. Ijambo ryawe rivuga ngo inzitiro zacu zihoza kwa maso. Urakoze Kristo ko watuviye amahoro. Turasenga bane natwe mu kino kiganiro tugiye kugira hano, ntaba ari twebwe ariko ari wewe uboneka. Ni mu izina ryawe ryera tubisenze. Amen. Amen. Mumaraso yawe Yesu, mumaraso yawe, twese hamwe. Mumaraso yawe Yesu, aho niho
ndagushima mwami ndagushima twese ndagushima mwami urumugere wanje uri inshuti yanje nami ndagushize unsigamiye mumaboko yawe ungikuje impande zose aho niho tukira ndagushima ndagushize ngwino wigazire ngwino ugendagende uyu mwanya ukore manuka uhembure
ugaze turakwiteze mwami manuka manuka ukore manuka uhembure manuka ugaze wino wigazire wino ugendagende uyu mwanya nuwawe wino ukore Mana turagushimiye ku mwanya mwiza twagize turaguhaye icubahiro wakoze kubana natwe mwami turakwimitse mu mitima yacu turaguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ku bihe vyiza uhejeje kuduha Mana ngwino ukize imitima y'abantu ngwino ubohore Mana hariho abantu bariko barakurondera kuri uno mwanya Mana ngwino turakwimitse data wo mwijuru Mana ndakweretse uwo muntu bunyene ariko arakubwira ati Mana ndagukeneye Mana reka umwereke mu maso hawe kugira mwami ashobore kuronka inyishu y'ikibazo ariko arakwereka Mana mu izina rya Yesu Kristo turakweretse abagwayi mu izina rya Yesu Kristo turatuyugukira kw'imitima turatuyugukira kw'ingwara mu izina rya Yesu Kristo data wo mwijuru mu mishishagu yawe twarakiza ingwara zose data wo mwijuru ndakweretse uwo muntu aryamye ku gitanda ubunyene data wo mwijuru ndakwinginze umukize kibirenge kizima turasengeye abantu bagwaye mu nda au nom puissant de Jésus Christ mwami turatuyugukira mu izina rya Yesu Kristo data wo mwijuru nagira ntumira abantu bose bariko baraturaba hariho abantu bariko bavuga ati turarushe hariho abantu bariko bamaze imisi barondera Imana hariho abantu bataramenya uwo mwami Yesu bariko baramurondera nashaka ndagutumire wa muntu aho uri ushaka kuvuga ati ndababaye ndarushe ndakeneye kubona Imana nashaka ndagusabe amba utarakira umwami Yesu twagira tuguhe no opportunity wakire umwami Yesu aze mu bugingo bwawe ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo wamwakiriye ngo vyose bihinduka bisha ibya kera biba biheze ariko vyose bigahinduka bisha nagira rero ndagufashe kugira ushobore kuronka iyo opportunity nibakwe mugenzi nibakwe ubugiriye reka ndagusabe ushobore gusubiramwa no majambo uti mwami Yesu ndaje imbere yawe ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza ndemera ijambo ryawe ndakwemera yuko uri umwami n'umukiza ndasavye imbabazi umparire ibyaha vyanje ndakwinginze umfute mu gitabo c'amahonero unyandike mu gitabo c'ubugingo mwami ndagushimiye yuko mpaye rino bakwe ryo gucika umwana wawe ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze mwami ndagushimiye kandi ku bantu bazora bino video bakakira umwami Yesu ndagushima no ku bantu bazoyiraba haheze iminsi ariko bakumva yuko iri jambo ryari rigenewe bo canke zino ndirimbo zibaruhure Mana mu izina rya Yesu Kristo turaguhaye icubahiro ingene wabanye natwe inganje ni yawe ubu nibihe bidashira amen abantu mwese mwadukurikiye nagira ndabashimire ariko cane nagira nshimire abantu twabanye kuri plateau ya Warubizi abantu benshi ndazi yuko bazi Clark bazi Papa Christian ariko Benice ndazi yuko n'ubwa mbere vraiment Benice ndaguhaye ikaze. Thank you. Nibaze yuko atari ubwa nyuma uje kuri Warubizi. Yes, hopefully. Ariko nashaka gatonya wibwire Benice yatanguye kuririmba ryari? Sinovuga umwanya uri specific nakuriye mu rusengero nakuriye muri Sunday school kuva kera muri Zion Temple
nagize imana abavyeyi b'abapastor bankurije mu isengero. So novuga ko kuva nkiri umwana muto sinovuga imyaka aho ntangurira kwibuka nari muri eglise muri Sunday school ndirimba, and kuva aho kugeza aho ngeze ndacara umuririmbyi ndabikunda. Yeah. Amen. Ndazi ko umunsi umwe tuzogutumira muri youth uze kutubwira intahe yose. Rero nagira nshimire abakozi b'Imana, abantu baturongora mu rushengero mu guhimbaza no gutazira. Ndabashimire yuko imisi yose iyo ndabikoze ko nkabahamagara worship team, simwe mwenyene ni umugwi munini. N'umunsi murabona yuko mwabonye Benis, ubutaha ndazi yuko hazoza n'abandi tubatumire. Rero nagira ndabashimire abakozi b'Imana, mwakoze. Mani bahezagire cyane mwakoze udutumira. Ego murakoze. Abakunzi ba Warubizi, abantu mudukurikirana, Imana ibahezagire, mwakoze kudukurikirana. Abazodukurikirana haheze imisi canke amezi, ivyo ni ibintu ngiye ndabona cyane nukuri. Imana ibahezagire. Abantu bama batwandikira, bama badutelefona bakatubwira ati ikiganiro c'uno munsi cadufashije, badushingira intahe. Nukuri Imana ibahezagire. Nagira nshimire rero n'abantu twakoranye team Warubizi, Imana ibahezagire. Abafata amashusho Leani Media, narababwiye ngo nabizigirwa pe nabizigirwa, mubarondere. Instagram yabo yitwa Leani Media uko nyene, mugende mubarondere, niho hari ama contact yabo yose, email, nimero za telefone. Nukuri bafata amashusho meza, muhora mubona no muri Warubizi barakora ama live, ntaco badakora, bafise ama service benshi, murashobora kubarondera. Rero Imana ibahezagire. Je nateguye kino kiganiro nitwa Darlene Irakoze. Imana ibahezagire, mwakoze kubana natwe. Bye bye. Warubizi.